Amagorwa abarundikazi bagorewe muri Arabia Saudite anyuranye n'icabajanye kubera ko mu kujayo bagiye bazi ko bagiye kwiteza imbere, murazi ko ari nayo masezerano Burundi bufitanye na Arabia Saudite, ikintu ciza dushima. Mugabo nukuri iyo bagezeyo ibintu bahura navyo birababaje, ngomba ndabasangize ubutumwa bubabaje. Igikurikira ni kuja mu vyambu. N'amahoro Daniel Mugisha, ntanguye kubaramutsa amahoro y'Imana, ndabifuriza umunsi mwiza n'ibikorwa vyiza. Hanyuma jewe nashaka muntabarize ku ngorane mfise. Imbere ya vyose reka ntangure nidondore. Nitwa Nishimwe Janete, mvuka mu ntara ya Bujumbura, komine Kabezi. Hanyuma nkaba naje nsafiriye muri Saudiya n'ikigo citwa Citijo, gikorera haruguru iyo mu Gatunguru aho bita ku Makara. Nasafiriye itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu. Ubu itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026 nzoba nkwije umwaka ndi Saudiya. Ni ukuvuga uyu munsi ndabasomeye ubutumwa, turi itariki 12. Ni ukuvuga arengeje ko iminsi 3 ku mwaka. Twihute. We yavuga yuko itariki 9 z'ukwa gatandatu azoba kwije umwaka ari muri Saudiya. Abandanya avuga ngo ngishika narafashwe nabi, ndakubitwa, akanka kumpemba. Aha yarashatse kuvuga umukoresha wiwe, umushahara wanje. Iyo agize ngo arampemvye naho akampemba amahera adakwiye, akankata umushahara. Ivyo ndabibamwo. Ikigo co mu Burundi ndababwira bamvugire ngo nanje nshobore kuronka agateka. Baratelefonye barabwira ofisi yino ngo bantabarize, ariko ntacavuyemwo. Nagumye fatwa nabi, nkubitwa, ntahembwa umushahara, ntagaburirwa neza. Kugeza iyi saha n'aka kanya mfise ikibazo. Narakoze nkoze amezi 3 maze maze kuyakora ntibampembye. Nagize ngo nishuze bampe umushahara wanje imisi yakwiye. Ico bakoze bambwiye ngo niba udakeneye gukora ngo vuga tugutaburize itike utahe mu rugo, ngo tugutaburize muri uwo mushahara nyene ngo uri muradusaba, ngo hanyuma tugusubize mu Burundi ngo ugende usinye icemeza yuko udakeneye gukora. Nanje ndababwira ati jewe ndakora, sinshobora gusinya mutampemvye amafaranga yanje. Mabuja yaciye ahamagara boss ngo bankubite, ndanka ati jewe ntimunkubita kuko narakoze, ni mu mpembe umushahara wanje. Hanyuma baranka kumpemba. Ndatabaza ikigo co mu Burundi candungitse, ndungika audio ntibanyishura. Mu nyuma naranditse bambwira ko bagira bamvugire mu kigo cino Saudiya. Barababwiye ariko bamaze gutelefona mabuja
arambeshera aravuga ko ndi umubeshi ngo sinkora, arambeshera ibintu vyinshi ntanashoboye kumenya. Ndabasaba bampe nimero yino ya ofisi tuvugane ndababwira ikibazo mfise. Ofisi yino bamaze kubibabwira baca bababwira ngo uwo mukozi wanyu ntidukeneye kuvugana nawe. Ibi babivuze bivanye n'amajambo mabuja yari yambesheye kuri ofisi yino Saudiya, ntibanyumvirije. Iyi saha n'aka kanya nshaka mumfashe munyishurize umushahara w'amezi 3 amperaniye. Munyishurize n'ukuri muzoba mukoze. Aho ngeze ndarushe cane. Ubu ngeze igihe amaza imisi 2 ntafungura. Mabuja akanyima indya, akanyugaranira mu nzu, akanyima n'amazi yo kunywa n'ukuri. Nkamererwa nabi, nkatakaza inguvu. Wibaze kumara imisi 2 udafungura, utaronka n'amazi yo kunywa. Birababaje. Vyitwa ngo waje kurondera ubuzima. Nukuri mumfashe muntabarize, aho ngeze ndarushe. N'ukugwara ntagwaye mu nda, simenya n'indwara ngwaye kuko no kwa muganga ntibantwara. Bambwiye ko batazigera bantwara kwa muganga naho nogwara gute. Nashaka mumfashe nkuko muhora mufasha abandi, munyishurize amafaranga yanje y'amezi 3 muzoba mukoze. Bakunzi banje nkuko mwabinsavye, abo dutabariza bari mu bihugu vy'Abarabu, abo dufasha kuronka ubuzi Dubai, mwasavye ko nobazanira canke nkababwira aho Jacqueline umwe akunze kubarangira ubuzi Dubai akorera. Ndabazaniye agence yiwe aho akorera ikibanza byose hamwe, ndanababwira ko yabazaniye promotion kugira ngo abereke ikibanza gishasha ariko arakoreramo. Izina rya agence nirimubonane Angel Flyaway Travel mu gisagara cya Bujumbura. Ikorera muri Rohero Avenue do Boulevard do Riprona Galerie Riria inomero D ubusi 9. Telefone niyo ya Jacqueline 257 61 Mu kubarangira neza, raba muri iyi video. Murabona iyi video, uriya muryango hari imodoka yirabura kuri kariya kazingi, hajya niho winjirana. Iki ni kiraro kimwe rudende kiri mu gisagara cya Bujumbura, kimwe imodoka zica munsi abantu bagaca hejuru kwibarabara rigenda kuri Saint Michel. Uhagaze kuri iki kiraro canke iri barabara abantu baca hejuru hanyuma imodoka zigaca munsi, ubahagaze neza imbere y'umuryango winjira muri galeri aho Angel Flyaway Travel ikorera. Ushobora guhamagara bagaca basohoka bakakubona. Jacqueline muri Angel Flyaway Travel mu kubaho gwinjizo yaciye abaha ama offer ku buzi bwose bw'ikiyede, bwo kubaka, bwo gucuruza canke ubuzi bwose bwo gukora ama supermarket, abakobwa n'abahungu. Ubuzi bwari ku 7,800,000 yabushize ku 6,500,000. Muhishikiye mushobora no kugira n'ikindi mu mwisabiye. Mu kurangiza rero ndabibutse ko uko ari gutanga ugwinjizo habonekamwo utu offer na promotion izomara imisi hagati y'3 n'4 gusa. Ni wa muco w'abarundi wo gutanga ugwinjizo umuntu yinjiye mu nzu nshasha canke yuguruye agence nshasha. Inyuma yaho rero ntawuzi ukuntu bizobandanyira ibiciro bizongera biduge, ariko iyo batubwiye ngo ni promotion y'imisi 3. Murakoze. Ubu n'ubutumwa nandikiwe n'umurundikazi ari muri Arabia Saudite,
natangiye ndababwira ati mwumvirize ivyiwe nkuko nama ndabikora munkundire mpamagare amezi 3 adahembwa umushahara, pasiporo yiwe iracafatiriwe, ntayo bamuhaye, nta mutekano afise, ntagaburirwa, aho yitwaye hose canke yituye barase kumutunganiriza. Uyu n'umurundikazi ariko aratabaza, akanabaza ati none nzotabagwa nande? Nkuko mwavyumvise amazina yitwa Nishimwe Jeannette, yasafirishijwe n'ikigo bita Citijo. Citijo ndabibarize, iyo mumaze kumva umukozi wanyu ari muri Arabia Saudite mwarungitseyo amerewe nk'uku, mwebwe muca mukora iki? Amaze amezi 3 adahembwa, mwebwe muca mukora iki? Nk'abantu muri abavyeyi mwarungitse umuntu kurondera ubuzima kugira ngo atunge umuryango, abana, yiteze imbere, muzi n'ivyo mwemereye leta yuko mugiye kwitaho bano bantu, hanyuma mukagira ahantu umukozi wanyu mwarungitseyo abatabaza ntimumwumve, mwebwe muca mwiyumva gute? Ngomba mpamagare Inabuja, naramwandikiye yarasomye ntiyanyishuye, ngomba ndamuhamagare, ariko bino vyovyo ntibirekuwe ko ndabikorera ngaha, ariko ngomba nce ndabikora mu kanya. Namusavye kumutelefona aranka, ndamwandikira agasoma ntiyanyishura, ariko bano bantu ko bameze, iyo ubandikiye ntibisigura ko batabonye ubutumwa, bivana n'ukuntu ndabandikira. Ubutumwa barabwumva, mbere wanashaka 60%. Ivyo nanditse barabikora kandi batamvugishije, donc ndabanyabwoba. Twe gusa niko bano bantu bashiki bacu bataronka bavugira, ariko iyo babonye ko umuntu afise, bajya barababonye ko umuntu afise uri karamukurikirana kenshi, bakabona reaction, barakunda gukurikirana uwo muntu bakamutunganiriza, bikanga akagaye mugabo n'abanyabwoba. Reka rero je ngoma ndamuhamagare ntarinze kumugisha inama kuko yaranyimye umubonano. Igikurikira nizere ko yazohembwa. Murakoze. Abantu bose mubishoboye zamufasha abashiki bacu, nukuri bagize umugambi mwiza kuza kwiyungunganya, kuja kwiteza imbere, base kuja barasegerereza, bahitamo kuja kugorora amaboko ngo bakore. Aba barakwiye gushigikirwa. Ejo mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego narumvirije ko hari n'umuntu n'umwe yobaza ko barundikazi bahohoterwa muri Arabia Saudite, nta n'umwe nigeze numva. Umenga ntibabizi, n'abamenyesha makuru n'ababariza ibintu bisanzwe, n'ukuri nta nicyo babajije. Narumiwe. Muri commentaire umuntu yanditse ngo ikibazo cy'abanyesaudiya Daniel Mugishango ni iki wawe ngo nta wundi. Narumiwe n'ubundi acyumiwe. Ariko ndakengurukira abakenguza amateka, mu minsi heze barabajije kino kibazo kandi narabashimiye cyane. Allo, gute Amahoro. urinde Amahoro. urinde Ndi umwana ariko ntabariza Nishimwe Aline. Jeannette. Nishimwe Jeannette. Wewe mbe uri hehe? Wewe uri hehe? Ndi Saudiya. None Nishimwe Jeannette ibibazo vyo bimeze gute? Ko Nishimwe Jeannette nashatse kugira ngo twivuganire mugo bidakunda. Rero Wewe witwa nde? ariko ndababaza shaka ikibazo ca Jeannette. Ego mewe kubaza ikibazo ca Jeannette. Nagenda kubaza na Jeannette nta telefone bafise. Jeannette Oya, mawuja wewe yarayimatse na sebuja. Wewe witwa nde? Aline. Hanyuma bayimwatse we muraho kuvugana ryari? Duheruka kuvugana dimanche. Aho yari yavuga ko bamutwaye mu kigo cino nyene muri Saudiya.
kavuga ko bamutwaye bamukubise Mm. bakamwaka pasiporo ntibamuhemvye amezi 3 Mm. na telefone yiwe yasafiranye mba nayo bamuhaye nayo nyene barayimwanse. Okay, birababaje. Ikintu Cane ikintu nshaka rero nashaka uburyo noronka nimero rya office ariko harya muri ziriya nimero mwaduhaye harimo nimero ya office. ego irimwo reka none ndayibarungikire. Hariho izo mbona ngaha reka ndazirabe nimero. Eh, eh, Hariho nimero rero n'ubu ntituzi ukuntu bimeze ngo nuwo yaramutijije telefone nawe nyene uwo yaramutijije telefone ngo yagomba yitahire urumva ntawe ubizi ukuntu ubu yoba vyoba bimeze. iyo office ya Saudiya ngiyi ndayibonye ariko ubu namwandikiye nanyishuye ntihenze. Mm, Iyo office narayandikiye nabuta naramwandikiye. Okay, narabandikiye. Okay, je nabandikiye barananyishuye nabandikiye itariki hari Sunday kwa Mungu niho nabandikiye kandi baranyishuye. Nandikiye nimero mwavuze ko ariyo kuri office iriko umugabo yambaye ikanzu yera n'amarinete, sinzi ko ariko mwihenze ku nimero. Hanyuma inyishu banyishuye bambwiye ngo unyambere message yambwiye ngo we ngo mpakaranga muntu ngo we ngo rinde. Inyishu namwishuye nije ndayisinda kuyivuga. Mu nyuma carambwira ngo ameze neza, nta kindi yambwiye, ngo Janet ngo ameze neza kuko yishuye kuri message nanditse ngo Janet ngo ameze neza ngo nta kibazo afise. Urumva ivyo nabajije sivyo yanyishuye mugabo wumve ko banyishuye kandi bano barabo ukuntu bameze yagize reaction nk'izi zibiri ziba zimaze. yaranyishuye message zingahe. So sinzi kuri kuranyumva uriko uranyumva uriko uranyumva uriko uranyumva uriko uranyumva mbo saba rero nibaza ko twahejeje. Ikintu ngenda kubaza ni igiki rero wewe none mwipfuza ko nobafasha iki nyezina? Ikintu twifuza ko mudufasha nuko bomuha telefone yiwe bakamuhemba amezi 3 bari bamuheraniye bakanamuha na pasiporo yiwe. None ko pasiporo sigenda yisabwa na office hanyuma kandi n'umushahara barashaka kumusabira mugonda ashobora naje kubigiramo inguvu. Hanyuma none kutampaye nimero ya Inabuja kumenga wampaye nimero ya office gusa hano hariko nimero na nimero ya Inabuja irimo nayibahaye nongera eka ndayongera ko yurungika canke ndi nyene nandikiye kuko hariho inimero hago yinandikiye ni ya Inabuja iriko ni ya Inabuja iriko iherezwa na 449 ya office ntebe mpaye kuko ngaha iza office yiherezwa iyi ni ya office yiherezwa na 449 niyo muri office ya Inabuja ko tebe mpaye none niyo hepfo iherezwa na 513 ego nayo nayandikiye yo ntibanyishuye ukuntu basuzugura n'abana abantu babashobora. Naramwandikiye nta nubwo yanyishuye wewe. Iri ni tangazo nama ntanga ku rubuga rwanje nka Daniel Mugisha ni promotion y'akazi Dubai rivuga ngo turakeneye abubatsi abafundi 50 ariko ni barakeneye kubera ko sishira hamwe ryanje barakeneye abafundi 50 ni bamwe bubaka abamaso hamwe n'abayede 200 abafundi bagahembwa 1300 abayede bagahe icyamadiri hamo avunjwa amadolari 350 hanyuma abayede
amajana 2 bagahembwa amajana 3 ku kwezi. Aya mafaranga mugabo ariyongera yose kubera ama heures supplémentaires. Hanyuma abayede barabagaburira, ariko hariho naho batagabagaburira. Ibi kugira ngo umenye vyinshi cyane kuri ibi hamagara 61 99 79 49 hitaba uwitwa Jacqueline plus 257 61 99 79 49 guteranya amajana 257 61 79 je inimero zanje zo murazizi ni Daniel Mugisha amajana 358 46 58 38 31 amajana 314. Iyi ni promotion iri kiraba ubunyene.